Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye araganutse muri ca gihugu c'amata n'ubuki inyuma y'urugendo rwari rwabashikanye mu gihugu c'Ubuyapani i Yokohama ahabereye inama mpuzamakungu ya Tokyo isanzwe iraba ivy'iterambere ya Afrika ku ncuro igira 9. Iyo nama yari irongowe n'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika nyene icubahiro João Lourenço umukuru w'igihugu wa Angola ari kumwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani ikaba yari ishimikiye kurabira hamwe ingene hoboneka inyishu za kijambere kugira ngo Afrika itere imbere gusumba bashimikiye cane cane ku gisata c'amahoro n'umutekano igisata c'imibano be n'igisata c'ubutunzi. Igice ca mbere c'iyo nama cari gishimikiye cane cane ku mahoro n'umutekano carongowe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi nk'icegera ca mbere c'uwurongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika aho yashoboye gusangiza bagenzi biwe bakuru b'ibihugu n'abarongoye amashirahamwe mpuzamakungu bari bashoboye kwitaba iyo nama uruhara rw'Uburundi mu kubaka Afrika itekanye, Afrika irimwo amahoro n'umutekano. Yaribukije yuko ingabo z'Uburundi zisanzwe zifasha ibihugu bitandukanye na cane cane igihugu ca Somalia, igihugu ca Afrika yo hagati, igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kugarukana amahoro n'umutekano. Igihugu c'Uburundi kandi gisanzwe carakiriye kandi caba cubakira impunzi aho uno musi kimaze kwakira impunzi zirenga 150 vy'abakongomani kandi kikagerageza kikabaha urukundo kikaba fata neza kugira ngo aho ku buryo bumva ko bari mu bavukanyi. Igihugu c'Uburundi kandi caratanze novuga nti kirasangiza ibindi bihugu ingene cifashe kuko no musi ari igihugu kirangwamwo n'amahoro n'umutekano ariko atariko vyamye. Ivyo rero kugira ngo bitsimbatare nyene icubahiro mukuru c'Uburundi akaba ashira imbere kurwanya inzara, kurwanya ubukene kuko haraye inzara hazinduka inzigo ugasanga amahoro n'umutekano birahungabanijwe. Ni naco rero yabasangije ahanini abatera akamo gushira imbere guteza imbere urwaruka abakenyezi no kurwanya ikintu cose cozana ubukene kuko iterambere rifasha iterambere n'amahoro bigenda bijana. Ahatari iterambere nta mahoro aboneka kandi n'ahatari amahoro iterambere ntirikunda. Umukuru w'igihugu c'Uburundi yarashoboye kandi kwifatikanya na bagenzi biwe mu gusaba yuko hoba impinduka muri ya nama mpuzamakungu isanzwe iraba ivy'amahoro n'umutekano kugira ngo n'umugabane wa Afrika userukirwe. Yarashoboye gushimangira kandi ko Uburundi buzokwama buhagaze ku ruhande rwo kurondera inyishu biciye mu biganiro ariko buzogwanya igihe cose ikintu cose kizosesa amaraso y'abenegihugu. Muri iyo nama nyene aho hariho abakuru b'ibihugu batandukanye yarashoboye kubona nk'akaryo ko guhura n'indongozi nkuru z'igihugu c'Ubuyapani. Yarabonanye ubwa mbere n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani nyene icubahiro Ishiba Shigeru aho bashoboye kuronka akaryo ko kurabira hamwe ingene imigenderanire hagati y'Ubuyapani n'Uburundi vyifashe. Imigenderanire yamyeho kuva kera aho igihugu c'Ubuyapani camye kiba hafi igihugu c'Uburundi mu bisata bitandukanye kibushigikira mu bihe vyoroshe no mu bihe bigoye. Bemeranije rero ko bagiye kubandanya batsimbataza iyo migenderanire na cane cane yuko Uburundi buherutse gushira ahabona imbona kazoza y'Uburundi bwishira ukizana mu 2040 Uburundi buteye imbere mu 2060. Yarashikirije umushikiranganji wa mbere ingene vyifashe kuvyerekeye urwaruka ruri ku kivi kuvyerekeye amahoro n'umutekano kuvyerekeye imbona kazoza aho yaciye asaba mbere ko n'Ubuyapani bwobandanya bufata mu mugongo Uburundi biciye mu gushikirana mu migambi itandukanye aho ivyo bihugu vyompi bishobora kuronkeraho akunguko na cane cane ko Uburundi busanzwe bufise amahigwe n'ubutunzi kama bwinshi butarahingurwa. Umushikiranganji wa mbere ubwiwe yarakeje cane umukuru w'igihugu c'Uburundi aho yanamukeje avuga ati hano mu Buyapani nyene icubahiro natwe tubazi umujama w'urwaruka turabibakeje rero turabakeza yuko igihugu canyu no musi ari igihugu c'amahoro n'umutekano cahinduye isura n'izina mu makungu kuko no musi ari igihugu kivuga ko ivyiza. Rero yaramuteye n'intege aravuga ko Ubuyapani
bwobandanya buharurwa mu bihugu bigenzi bitazokwigera birekura igihugu c'u Burundi, bizobandanya bijana gushika n'Uburundi buteye imbere. Ico kiyago c'umushikiranganji wa mbere bene nyir'icubahiro mu gihugu c'u Burundi cugurura imiryango rero kugira ngo abari ku rwego rw'ubuhinga nabo bakurikire bashobore kukivyaza umusaruro. Ni muri iyo ntumbero nyir'icubahiro mu gihugu c'u Burundi yaciye abonana n'urongoye ikigo c'Ubuyapani gisanzwe gikurikirana ivyo gushigikirana ku rwego mpuzamakungu JICA, Agence Japonaise de Coopération Internationale, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi ashimangira uko Uburundi bwifashe uno munsi n'imbonakazoza yabwo, yashikirije imigambi mikuru yifuza yuko ico kigo coshigikira biciye mu masezerano, aho naco nyene kironkamwo inyungu canke biciye mu kuzana abanyamitahe b'Abayapani mu bisata bitandukanye, eka no biciye no guhanahana ubumenyi mu bisata bitandukanye. Ibisata rero vyashizwe imbere ni igisata c'inyubako, igisata c'uburimyi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'indero, aho abahinga bazoca batanga imigambi iteguye neza kandi ifise umuco ukwiye kugira ngo JICA nayo yamaze kwemera gushigikira Uburundi ico ibishira mu ngiro, baganiriye n'abahinga bo mu Burundi. Inyuma y'uwo mubonano n'uwarongoye ikigo co gisanzwe gikurikirana ivyo gushigikirana, umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye kandi n'umugwi w'abashingamateka batanu urongowe n'usanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugwi nshingamateka wunze ubucuti na Afrika, secrétaire général de la Ligue parlementaire d'amitié nippo-africaine. Kabaye akaryo rero keza kiyaguye ko baganira na cane cane yuko batatu muri abo batanu bari kumwe bose bamaze kuza i Burundi, aho bakeje umukuru w'igihugu c'u Burundi, babonye igihugu koko c'amata n'ubuki, igihugu gifise ubutunzi budasanzwe, igihugu kirimwo abenegihugu bakundana cane bakirana ku buryo vyabakoze ku mutima cane, aho bifuza mbere yuko n'ubwo bucuti buri hagati ya leta y'Ubuyapani na leta y'u Burundi bumanuka bugatsimbatara no hagati y'abenegihugu b'Ubuyapani n'abenegihugu b'u Burundi. Bariyemeje nabo nyene nk'abashingamateka basanzwe bafise ivyo bakurikirana, harimwo uwukurikirana igisata c'indero, uwundi akurikirana igisata c'amagara y'abantu, uwundi akurikirana igisata c'inyubako, uwundi igisata c'ingenzi. Bariyemeje nabo nyene ko bagiye kwitanga kugira bashigikire Uburundi guteza imbere ivyo bisata. Baraboneyeho n'akaryo ko gukeza nyir'icubahiro umutambukanyi nyir'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, kuko ku migambi ariko arakora yo guteza imbere abana n'abavyeyi ku vyerekeye amagara yabo, eka n'indero, aho mbere amaze no kugendera imwe mu mashure ashigikiwe n'abo bashingamateka, aho kandi banezerwa no kubona umugambi wo guteza imbere igiterwa c'umuceri mu misozi, naho nyene umuryango nyir'icubahiro umukuru c'u Burundi wafashe irya mbere kugira ngo ugerageze uwo mugambi, babona uri uratera imbere cane, aho biyemeje rero bagiye kubandanya bashigikira kugira ngo uwo mugambi ushobore gusanzara henshi mu gihugu. Bariyemeje kandi no kuvukanisha amashure amwe y'u Burundi be n'amashuri y'Ubuyapani mu ntumbero yo guteza imbere igisata c'indero no guhanahana ubumenyi. Inyuma y'iyo mibonano n'indongozi zitandukanye z'Ubuyapani, nyir'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaronse n'akaryo ko kubonana na bagenzi biwe, abakuru b'ibihugu bitandukanye vya Afrika. Ubwa mbere yarabonanye na nyir'icubahiro umukuru w'igihugu ca Angola, nyir'icubahiro João Lourenço, akaba ari nawe arongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Baraganiriye barabira hamwe aho bagejeje isemo, na cane cane ko n'umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe ari we cegera ciwe ca mbere muri ayo mabanga, aho bagejeje rero kuja imbere abandi mu ntumbero yo gushikana Afrika kuri ya mbonakazoza ya Afrika biciye mu ntunganyo y'ibikorwa yo gushika mu 2063. Baraganirira cane cane ku cerekeye amahoro n'umutekano muri Afrika, haba mu karere k'ibiyaga binini, haba muri Sahel, eka no muri Sudani, aho mbere nyir'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu ca Angola yaboneyeho akaryo ko kumuha
icegeranyo c'ahagejeje igikorwa yamutumye aho amaze kubonana n'abakuru b'ibihugu bose b'akarere ka Sahel kugira ngo abandanye abashigikira mu ntumbero yuko ako karere karonka amahoro n'umutekano bikwiye. Umukuru w'igihugu ca Angola yaramukeje cane aramushigikira kugira n'ubukerebutsi yabikoranye kuva amaze kugenwa akaba amaze kugeza ikivi kure. Eka mbere ivyo biyago bagize baciye mu buryo bwo guhamagarana bari kure na kure bakoresha amatelefone, bashitse ku ngingo yuko bagiye kubonana vuba amaso mu yandi. Rero yaramwemereye kumushigikira muri ico gikorwa no kwitanga atiziganya kugira ngo azagikore neza kandi ashike ku ntumbero. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye kandi n'umukuru w'inama shikiranganji ya Togo, nyenicubahiro Faure Gnassingbe, aho nawe baganiriye ku ntumbero basangiye, ku bikorwa basangiye byo guteza imbere umugabane wa Afrika no gutsimbataza amahoro n'umutekano, aho bashimangiye cane cane kuvyerekeye amahoro n'umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, na cane cane yuko umukuru w'inama ya Togo nyenicubahiro Faure Gnassingbe asanzwe ari intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kabaye akaryo rero gusubira gushimangira icifuzo bafise no gushira hamwe inguvu kugira ngo bashobore gukora ibishoboka vyose kugira amahoro n'umutekano biboneke ku mugabane wa Afrika na cane cane muri ubwo burere. Umukuru w'igihugu c'u Burundi muri iyo ntumbero nyene yo gutsimbataza ubushuti no gushira hamwe inguvu n'abagenzi biwe bakuru b'ibihugu, yarabonanye kandi n'umukuru w'igihugu ca Senegal nyenicubahiro Diomaye Faye, aho nawe baganiriye ku vyerekeye gutsimbataza imigenderanire hagati y'igihugu ca Senegal n'igihugu c'u Burundi, gushira hamwe inguvu kugira ivyo bihugu vyose bitera imbere biciye mu gushigikirana mu bisata bitandukanye, ariko kandi baragaruka naho nyene ku kibazo c'amahoro n'umutekano, na cane cane ko ico gihugu ca Senegal gisanzwe cegereye ka karere ka Sahel, aho nyenicubahiro ari intumwa idasanzwe kugira mu kuvyerekeye amahoro n'umutekano. Kabaye akaryo rero umuryango wugurutse kugira ngo biciye muri ico kiyago c'abakuru b'ibihugu amareta be n'abenegihugu ba Senegal na Burundi baje ku kivi bashobora gutsimbataza ubucuti no gushigikirana mu bisata bitandukanye, ariko n'akaryo kandi ko guhana ivyumviro kugira ngo ibikorwa vyo gutsimbataza amahoro n'umutekano muri Afrika bibandanye vyongereza umurindi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi hambavu yo kubonana n'indongozi zitandukanye z'igihugu c'Ubuyapani eka n'abagenzi biwe bakuru b'ibihugu batandukanye, ntiyasize inyuma igisata c'abikorera ivyabo. Yarabonanye n'abarongoye amashirahamwe atandukanye, ariko n'abasanzwe bari abagwizatunga canke barongoye amashirahamwe yikorera ivyabo. Muri iyo ntumbero nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye na nyakubahwa Dr Reverend Oxu Park, akaba ari nawe yatanguje ishirahamwe mpuzamakungu y'ugwaruka. Rero baraganiriye ku vyerekeye guteza imbere ugwaruka, na cane cane ko umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe ari umujama w'ugwaruka, ariko kandi asanzwe ari n'umuhizi w'umugambi amahoro umutekano n'ugwaruka muri Afrika yose. Umukuru w'igihugu c'u Burundi atakora kugira ngo ateze imbere urwaruka rw'u Burundi, yarasabye iryo shirahamwe gufata mu mugongo urwaruka rw'u Burundi, kuko aho ryatanguye muri Korea y'Epfo, urwaruka rwa Korea y'Epfo rwaragize uruhare rugaragara cane kandi rukomeye cane mu guteza imbere ico gihugu, naco nyene kera cari gikenye, ariko no munsi kaba kiri mu bihugu vya mbere bitunze kw'isi. Yarasavye rero yuko boshigikira urwaruka rw'u Burundi biciye muri wa mugambi PAEJ, bahanahana ubumenyi, bahanahana ubuhinga, bafatanye mu mugongo kugira ngo urwaruka rw'u Burundi rubandanye rugira umuzirikanyi wugurutse cane, gutyo rushobore gusunika iterambere ry'u Burundi nk'uko basanzwe bariko barabikora, ariko bashigikiwe n'urundi rwaruka rumaze guca aho ruriko ruraca uno musi, gutyo iterambere ry'u Burundi rishobore kunyaruka. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye kandi na nyakubahwa Shinya Ishizuka, akaba ari we asanzwe arongoye ishirahamwe ikomeye cane yitwa Itoshu ku mugabane wa Afrika. Iyo Itoshu ikaba iri mu mashirahamwe 10 ya mbere afise ubutunzi bukomeye cane mu Buyapani. Ni ishirahamwe isanzwe ikora cane cane vyo gushira imitahe kw'isi be no mu gisata c'ubudandaji. Uwo muyobozi mukuru ku rwego rwa Afrika yaraje gushikiriza
nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi icifuzo ciwe co kuzana imitahe mu Burundi na cane cane mu gisata c'ikawa kugira ngo igisata c'ikawa kibandanye gitsimbatare kuko yamaze kubona yuko gifisemwo amahirwe menshi cane yo gusurika ubutunzi bw'igihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaramwifurije ikaze arahimbagwa nuko n'umutima wo kuzana imitahe kuko uje wishura akamo amaze gutera abanyamitahe batandukanye kw'isi. Yaje rero hageze kuko Uburundi buherutse gushira ahabona umugambi w'iterambere w'igisata c'ikawa. Aramusaba rero yuko yoza azana imitahe agashigikira abarundi bari mu makoperative yo kurima ikawa ariko bagaherekeza ico gisata cose kuva ku ntango gushika ku musozo, ni kuvuga kuva kw'irima ry'ikawa, guhingura ikawa no gushika ikawa ishowe na cane cane ko iryo shirahamwe risanzwe rifise isoko rinini cane mu mahanga no mu Buyapani. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashoboye kandi kugendera abagwizatunga basanzwe bari mu gisata c'uburimyi n'ubworozi na cane cane yuko ari umuhizi yashize igisata c'uburimyi n'ubworozi kugira dushike kuri yambona kazoza. Yaragendereye umurima wa kijambere aho ku tongo rito cane basanzwe bimbura umuceri mwinshi cane. Umurima yagendeye ukaba ufise hegitari zitatu ariko ugashobora kuvamwo itone 18 z'umuceri. Eka yarabonye naho barima ibiraya, imboga zitandukanye biciye mu buhinga bwa kijambere ku matongo mato umwimbu ukaba munini. Ivyo rero akaba yabikoze mu ntumbero yo kurahura ubwenge gutyo n'abenegihugu b'abarundi bashoboye kurahura ubwenge dukoreshe natwe ubuhinga buteye imbere tugwiza umwimbu turwanye bwa bukene umwe wose uronka ico ufungura eka n'umufuko ushikirwe. Ni muri iyo ntumbero kandi yagendeye kandi n'umugwizatunga asanzwe yorora inka za kijambere ubwoko bwitwa Holstein busanzwe buzwi yuko izo nka zikamwa amata menshi cane, ni nabwo bwoko bwa mbere bw'inka butanga amata menshi. Eka mbere aho yagendeye inka yimwe ikaba ishobora gutanga amaritiro 60 ku munsi. Ivyo vyose naho nyene yabigize mu ntumbero yo ko Uburundi buhakura ubumenyi ubwoko bwa kijambere gutyo bize mu Burundi n'abarundi nabo nyene bafata iya mbere kugira ngo bashobore kuronka aho bashobora gukura ico bashira mu kanwa eka n'ingene bashobora imifuko yabo igashobora kubomboka. Muri uwo mwanya nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi n'umutambukanyi wiwe bamaze iyo kuhama barakiriwe kandi n'umuryango w'ibwami ku kirimba c'ibwami aho bashoboye kuganira n'umwami be n'umwamikazi. Eka no ku ruhande rw'umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye n'umutambukanyi w'umushikiranganje wa mbere aho baronse akaryo kiyaguye ko kuganira bunga ubucuti nabo nyene baraganira imigambi yo gushigikirana mu vyo basanzwe bakurikirana. Eka umutambukanyi w'umushikiranganje wa mbere aronka n'akaryo ko kubasangiza imico, baronka akanya ko kugendera kandi n'umurima wa kijambere w'inkere. Urwo rugendo rero rwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi rwugura imiryango myinshi aho Uburundi bubandanya bushinga icumu mu mashinga, aho Uburundi bubandanya bugira uruhara rukaja imbere ibindi bihugu, ariko kandi aho iyindi miryango yugurutse kuko igihugu c'Ubuyapani dushobora gucongerako ku bihugu bigenzi kandi vyiteguye guherekeza Uburundi kuri yambona kazoza, aho rero abarundi bategwa kamo yuko baherekeza ivyo biyago vya nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi n'umushikiranganje wa mbere mu kugwiza umwimbu, mu kugwiza ubwira n'ubukerebutsi kugira ngo iyo migambi yose bemeranije ishobore gushirwa mu ngiro. Abo bagwizatunga bazoza mu Burundi basange twiteguye turi ku murindi wo kubaka igihugu cishira kikizana, igihugu giteye imbere.